wubake. Hindura uhinduke wubake. Hindura uhinduke wubake. Mugire mukurikirana ikiganiro cy'ingo n'imiryango mushikirizwa na papa Bien-Aimé inshuti y'imiryango biciye ku nsamirizi y'ivyiza vy'i Burundi ikaba nibonesha kurikorera ku buhinga bwa none. Ndaramukije abakunzi b'insamirizi ikaba nimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi. Turi mu kiganiro c'ingo n'imiryango Hindura uhinduke wubake. Uyu munsi muri iki kiganiro cacu dufise umutumire. Nagomba ndakumenyeshe yuko wewe nimba ufise akaradio kawe ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Mugabo nimba uri kuri Facebook uja kuri radio televiziyo Burundi bwiza. Twebwe ngahi wacu tuvuga ivyiza by'u Burundi. Niyo mpamvu n'abatumire bacu usanga ari abatumire bamota ubwiza bw'u Burundi. Uyu munsi mu kiganiro cacu dufise umutumire witeka. Umutumire nzi neza ko abantu benshi bakunda. Kandi uyo utamukunda nibaza kuba waratewe na shetaniya. Imbere yuko tubandanya ikintu cyose, reka tumuha akanya aramutse abakunzi b'insamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ate ko yidondore kuko je no muvuga nosanga ndamuhejeje ubunyene n'ikiganiro twaca dutaha. Reka yivuge akanya gato hanyuma tubandanye. Ego ndagushimiye cyane rwose, ndashimira ko baradukurikirana. Ni Lenine Manariyo amasanzwe ndi umupapa mfise umugore umwe mfise n'abana babiri, hanyuma rero hampande yaho nkaba ndumusesanguzi novuga yigenga mu bijyanye n'ibyingo imiryango hamwe rero n'ibi by'urukundo hagati y'abagomba kubakana. Mugare nyine wisondetse kabisa. Hampande yaho ndumumenyesha amakuru nanje. Kandi rero ndi n'umurimyi, ndi umworozi, ndi n'umudandaza. Yego. Murumva Lenine yuko ari umwe mu bantu bafatiye runini igihugu. Nawe uri vyiza by'u Burundi. Murakoze cyane. Yego. Karibu cyane hano muri studio y'insamirizi kaba nimbonesha kure vyiza by'u Burundi. Ndazi yuko buryo nagutumiye nakwiyumviriyeho kuko nzi neza yuko mu karere k'ingo n'imiryango buryo ukarisha. Wakoze kunyumvira ko. Ndazi ko abantu benshi mu munsi mu kiganiro tubigenze gute na Lenine Manariyo yavuze yuko ari umumenyesha makuru ni kuri Rema FM. Murumva yuko na Facebook na YouTube. Ego ahantu henshi akaba n'umukinyi w'amasinema. Ego. Akaba afise n'ivyo aserukiye mu gisata c'amasinema mu gihugu cy'u Burundi. Yego mbo ibitari bike rero kenshi ndakunda kuba ndabibamwo na cyane cyane ahantu no kuvuga ngo inzira yose ishobora gucamwo impanuro, no kuvuga no mu marere sirazi kwacamo impanuro. Igisata cyose gishobora gucamo impanuro ndagerageza nkabayo. Ego murumva yuko Lenine tumuvuze twosanga tumaze isaha yose ntitwobivamwo. Mugabo reka tugeze ngaho umukeneye azomutuma ko amwibarize, mugabo amwicaritse ahantu nawe no apana muri studio. Natwo duhagaze naco. Ego. Sawa, turishimiye kwakira Lenine Manariyo mu kiganiro cacu c'ingo n'imiryango Hindura uhinduke wubake. Iki kiganiro ukironka uri kwinsamirizi yawe y'ivyiza by'u Burundi ni kuri 92 n'ibice bitandatu. Kuri Facebook turiko dukora ikibiriraho, nibaza yuko badukurikirana kandi turasavye abari kuri Facebook ama commentaire ama partage mugira ico mubivuze ko mufise nakabazo mukabaze. Ego nibaza yuko uyu munsi Lenine ndamutumiye arambagije ati none papa Bien-Aimé, mbega uyu munsi tuzovugana kuki namubwiye ati yako n'agasurprise we uzunyitabe gusa hanyuma ibindi navyo tuzobivugana uhashitse. Ikiganiro mugishikirizwa na papa Bien-Aimé, papa de couple, inshuti y'imiryango. Uyu munsi rero tubafitiye akajambo keza, tubafitiye teme nziza, tubafitiye ibintu nibaza yuko abantu baza kuja kure y'akaradiyo baza kuba bafise ikibazo
mugabo mugume hafi gusa kuko twabateguriye akabahasha keza karimwo ibintu bikwiye kugira ngo bihindure ubuzima bw'urugo rw'iwawe. Renine kuko ntabiguteguje kandi wewe ndakwizeye yuko wama witeguye nkuko bivuga ngo wame witeguye mu kwishura impamvu y'inyanduruko yo kwizera kwawe kabisa. Nk'umusesanguzi mu by'ingo n'imiryango, ndazi yuko mu byo tuvugana byose uyu munsi uza kuduha byinshi. Dukeneye kuvugana uyu munsi ku ngwara yo kurenga ibigo. Twebwe twayise ingwara, hari abayita ingeso, hari abayita impwemu mbi, mugatwe twayise ingwara kuko nakagwara nka kurya umuntu agwara malaria hanyuma agashuha hamaga kaba afise n'ibindi bimenyetso. Rero ni ingwara ishobora kuza mu rugo hanyuma ugasanga bitumye ubuzima bw'urugo bugenze nabi. Uyu munsi rero twagomba tubaganiriye cyane n'umutumire wacu Renine Manariyo ku ngwara yo kurenga ibigo. Renine Manariyo, iyo bavuze kurenga ibigo hagati y'abubakanye bashatse kuvuga iki mu majambo arambuye yimbitse? Bavuze ati kurenga ibigo baba bashatse kuvuga iki? Muri make kurenga ibigo no kugenda gusambana, nabiri ravuga ijambo gusambana. Ni kuja gusambana usizi wawe mu nzu. Ndavuga rero hashobora kugenda umugore cyangwa akagenda n'umugabo, birashoboka. Muri ivyo rero ni mu ijambo rimwe bakunda kuvuga ngo gucana inyuma, cyangwa kurenga ibigo, bafise amajambo menshi babikoreshamwo. Mugabo no gusiga uwawe ukagenda, ndavuga wisezerano ukagenda ugiye gusambana ahandi. Kuvuga sukuja mu kabare kunywa gacupa ugataha saa 5 ngo yarenze ibigo. Kandi nijyari bavuga ko umuntu yarenze ibigo kuko hari igihe usanga umuntu ngo kuko atahabwije ngo yarenze ibigo, ngo kuko usanga akunda kamaci agataha saa 9 z'ijoro ngo yarenze ibigo. Mbega nijyari mu rugo abantu bashaka kuvuga ati koko uyu muntu yarenze ibigo? Ni mugihe yakoze ayo makosa ajanye no kuja kuryamana n'abantu, kuvuga gusambana n'abandi, hanyuma rero no kuvuga yuko abatari bake barafise ukuntu bikekana bivanye n'inyifato ugira imbere y'ubuca nkuriye. Urabona ngo amatelefone yaraje uwo mubana ashobora kugenda mu telefone agasanga mutu message rituma atakaza kwizera, kukwizigira. Mu gihe rero atakaje kukwizigira nuko ejo canke hirya ejo naho uzoteba gutahuka acabona kumengo hari ibindi warurimwo. Akenshi rero abatari bake barakunda kwikekana, muri uko kwikekana bigatuma babona kumengo wa muntu nubwo atahatevye, nubwo ashobora kuba yateramanye n'abandi bantu, nubwo ariko aravugana imigambi n'abandi bagenzi biwe, acabona ko yarenze. Benshi bababona ko mengo bagiye kubaca inyuma. Ivyo rero bikunda kwikekana cyane cyane abakenyezi, kubera abagabo bakunda gutaha batevye. Urumva ko umukenyezi yarinze atahatevye, biragoye ingena ashobora kubisigurira umugabo. Cyane cyane rero ivyo bikunda kuba mugabo igihe hatabayeho kumenyesha. No kuvuga ngo iyo hari abagabo bagenda mu kabare akicara akazotaha saa 8 y'ijoro, ntigeza abwira umugore ati ndi mwibi, ntigeza amwandikira ka message. No kuvuga ngo yavuye muhira mu gatondo kakarega, mugabo gasanga n'abana biwe ntibamuzi, akamara n'amezi 5 umwana atigeza amora mu maso. Yego mwiki gihe rero naho ukukwikikana kenshi gukunda kuva, nubwo abatabikoze biba bivana rero n'inyifato abakunda kugirana cyane cyane rero mu byo muri telefone, canke rero n'uburyo abasanzwe yitwara iyo baba bari kumwe. Ko hari abagabo usanga iyo ahuye n'umukobwa ngo bariganye mu kumuramutsa amuyambira, bijya ibintu ntibavuze ngo birabaryohera n'ababubakanye, kandi akacagumayo kugumayo gusa akaryama akamenya n'izanda muzo za kera zayeza kuzwe iteka isashimwe ibintu byinshi gose, ugasanga rero mugabo rero ariko profitiramwo and desordre. Murumva yuko kwikeka ni kamwe mu bintu bishoboye gutuma uwo mwubakanye avuga ati harimwe akantu, kandi umuntu arinza kwikeka nuko haba hari akantu yavumbuye ahantu. Nta muntu ashobora kwikeka adafise akantu afatiyeko. Kujya kwa satani nawe akora hajya nawe nyene arafise cyahagararako. Rero n'umuntu kugira ngo atangure kwikeka mugenzi we nuko abafise akantu aba yahagaze. Ko hari n'abantu usanga banashaka mbere muri telefone aba ari umuntu w'umutezi w'inkuru, kuko abashakashatsi baravuga yuko akenshi iyo umukenyezi na cyane abona ko umugabo atera inkuru, no kuvuga ngo atera inkuru abandi akabona ko batwenga,
akenshi ntabwo baza guhera banezera ntavuga ngo umugabo wanje ngo arafise impano yo gutwenza abantu oya abona ko ejo canke yejo bashobora kumutwara cyo kimwe n'abantu usanga akenshi bari public abantu ushobora gusanga akenshi bamenyekana yego arashobora kuba avuga ati none naraba nabi barashobora kumunjana n'umuntu ugasanga ejo canke yegero mbere wanashaka birabaviremo nuko bashobora gusambura n'urugo bivanye n'uburyo ababona ko uko kwikeka canke kwisuzugura canke kubona ko mengo nta nguvu afise zo guhava azotsinda ivyo bintu bigatuma yumva umengo we bazohava vamwo bene ahantu rero urumva ko utuntu two kwikeka turaba kenshi mugabo rero ni byiza ko umuntu aba yo kwiha amahoro kugira ngo ashobore kubana neza n'uwo baba basanzwe bana ego urakoze cyane murumva yuko hariho utuntu twinshi nyene umuntu byotuma yikeka uwo bubakanye mugato kibandanye ngaho nyene twe twahise ingwara mu kiganiro cyacu nico gituma nari nkangutse kubera ntari umuganga hari abayita ingeso hariyo n'abayita ngo ni impwe mumbi kandi ivyo byose nta numwe aba yihenze mugato twe twahise ingwara kuko ifise ibimenyetso vyayo yego burya umuntu iyo mwubakanye nta muntu numwe yubakana n'umuntu yifuza ko azomuca inyuma canke ko yorenga ibigo mugabo buke hariho utuntu tuza kamwe ko twakavuze ati kwikeka umva muri uko kwikeka harimo utuntu twinshi muga hari ibimenyetso bindi kumbure bishoye kukwereka ko uwo mwubakanye asigaye arenga ibigo uretse ko ushobora kwikeka mugatagifadika gifise mugabo hari ibindi bimenyetso mwebwe nk'abasesanguzi nk'abahinga mu byingo n'imiryango mbe n'ivyahe bimenyetso uko vyo babingana kose emwe ntimwisigarize na kamwe kuko abakunzi b'ikiganiro bakunda byose nyene ataco umuntu yisigarije yego ibimenyetso bishoboye kukwereka yuko uwo mwubakanye yamaze gutangura ingeso yo kurenga ibigo no kuvuga ngo ubwa mbere bwo twako turavuga ibintu byo kwikeka canke kwiyotsa ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane gose bishobora kwereka ko umuntu mubana ashobora kuba yatanguye kuba yo guca inyuma hanyuma hariho kutakwitaho nkuko yahora ndavuga ku kijanye no kuguha umwanya hariho umwanya mbere yaguha mukaganira akaguha keya no kuvuga ngo mukajana koga iyo rero ubonye ibi bintu bitaguye kuza birahinduka umenye ngo uyu muntu arashobora kuba harimo akandi kantu no kuvuga ngo hariho n'ukundi kuntu ushobora kubiraba mu gihe muri mu mabanga yabahuje ndavuga yabubatse kenshi rero urashobora kubona ati ibi bintu ntagwaye uko ayahora ameze ubusiko ameze ukabona yuko koko hari icyahindutse mu gihe umaze kumenya yuko uwo muntu atagwaye mugo ukabona yuko hariho ivyo yakora atangwe kuzaragenda araheba hariho umwanya yahora guha atakiguha muri ayo mabanga hariho byinshi ubona ko agenda aragenda ucumenya yuko hano hantu haba harimo akantu hari abantu akenshi rero abapapa akenshi n'abakunda kuba bataha hamwe n'umukenyezi mubura kandi bari kumwe ego ukiri ngaho nyene reka dutandukaniriza ibimenyetso bigaragara ku bagore n'ibigaragara ku bagabo nimba bitandukanye cyane nimba byose byo babihuriye kuri kimwe byinshi birasa byinshi no kuvuga ngo yaba umukenyezi canke yaba n'umugabo iyo ubonye atanguye guhindura nta mwanya harona bigwa abakenyezi bakunda kwigwaza kenshi hama abapapa no bakunda kwitwaza yuko barushe ku mpamvu z'akazi bararushe n'amastress mugabo rero ugiye kuraba mbega nyamabanga asaba ingufu zingana gute ko atari umusozi ugiye kurima hanyuma rero no kuvuga ngo hariho ikindi cyo gucunga cyane uwo mubana abantu usanga bamabikeka muri telefone abantu bamabikeka igihe cyose akama igihe cyose arajyagumba uwo babana hari abagabo usanga bajyagumba abagore cyangwa abagore bakajyagumba abagabo aba bantu usanga akenshi wanda yawe wakiwe urumva ugasanga n'utuntu twidodombo twagucyo akenshi hariho rero ico bita ingwara bita paranoia akenshi rero abayigwa bayita paranoiade bene abo onyero no kuvuga ngo n'umuntu asomera ikibazo afise muri mugenzi wiwe iyo rero utangwe kubona utuntu two kwikeka agatangura kuzana utuntu twagucyo onya ababona akenshi rero mugo bikunda gushikira abagabo cyane abayankako ibyo akorera abandi nabo bashobora kubimukorera nivyo batinya kenshi kandi n'abahinga bagaragaza ko abantu benshi bikeka ko abo bubakanye babaca inyuma buryo usanga abo ari bo barabahinga mu kubikora no kuvuga ngo kenshi bakunda kuvuga ati wikeka amabinga bayagwaye hanyuma rero ikindi naco
akenshi rero nk'iyo yabikoze mbere wanashaka n'uwo musi nyine canke haheze igihe gitonya akenshi hari igihe usanga bagira ibintu byo gukara ibiro kenshi birakunda kuboneka ku bakenyezi nk'ibwiza akantu mubaza agacaja hejuru be nabaro kenshi usanga no gusaba imbabazi ntibiheza ngo bibe bikomeye kuri bo akenshi rero uza gusanga be n'aba bantu acakara ndiko ndavuga ngaha ku bakenyezi hanyuma rero ku bagabo nabo akenshi rero ataha yabaye intama atekereje yikoresha udukogwa akabaza ukeneye mbere rimwe na rimwe ugasanga yakuzaniye n'udukado twinshi mugabo simvuze ko abatanga utwo dukado baba babikoze oya ariko kenshi urabona ko ari akantu kahindutse wa muntu yahora akaze uno musi yaje yiyoroheje abakenzi no baciye ubwenge mu kumupima aca rero araba acagerageza kugira ngo arabe uwo musi ngene rero akora bya bikorwa by'abahuza kenshi avuga ati kare kandarembye jewe numva stress ndigwariye ndahwere ibintu kuvuga ngo uko kwanka hamwe no gufatanya rero no kukuntu kwigira intama akenshi rero biba simvuze ko ari imisi yose umugabo kenshi aba yakoze amakosa hanyuma rero ikindi n'ubwoba ku bagabo usanga umenga afite ubwoba usanga umenga sinzi n'akantu baje usanga umenga no gukanguka guma yokangagurika nivyo rero bagenda bandika abatari bake hanyuma rero nabonyene iyo umubajije akantu hariho umugwi w'abagabo usanga acakara ahubwo ronya gukara bakaba intare kandi rero yari umuntu wabona nyene ko muraganira mugatwenga mugoro ugasanga mu nyuma akubereye intare mu gihe mubajije akantu kajanye gasa nakajanye n'ivyo umubajije ko kadudura ko ati yibona ati kuyu munsi wahindutse umubaji no kuvuga utamubajije yigumira ari ntaba ubwo ukamubaza arakobanda intare mu yandi majambo n'uburyo bwo kwikingira nyene protection kugira ntubandanye umubaza byinshi ngo have usanga bagoye kubera abagabo burya musanzo abagabo bafite imitima yoroshe nuko gusa akenshi abakenyezi baba bibaza yuko abagabo bagumye umugabo burya abagabo nibo bantu boroshe ushobora gufata mu kiganza atandi ibintu biri waramushirako yego nico gituma ngira ngo na Bibiliya ivuga ati umugore w'ubwenge bakora urwo n'amaboko yiwe ushoboye kububaka neza umugabo uramucakira kabisa amatahaje murakoze cyane murumva yuko ibintu biryoshe cyane ku bakunzi b'isamirizi kaba nimbonesha kure ibyiza by'u Burundi uyu munsi umutumire wacu murumva yuko aho bigeze biryoshe mbega ho bahariho ubwoko bwo kurenga ibigo burahari kandi burya atari nabuke kuko abantu benshi babazi yuko kurenga ibigo ari mpaka ico ngene twavuze yuko umuntu agenda agasambana mugabo rero gusambanya nabwo burya buri ubwoko bwinshi no kuvuga reko hariho ukuntu usanga abatari bake akagenda muri ubwo bwoko nyene akagenda agasambana n'umuntu hanyuma ikigira kabiri akisambanya hari abagabo usanga bisambanya hariho n'abagore usanga bisambanya kuko ndibuka yuko hariho abashika kuri batatu nakiriye ngaha mu gisagara no mu gihugu hagati intara ntirwa ndavuga hariho abandi babiri nyene nakiriye barambwira bati jewe umugabo wanje namaze kumucakira inshuro zirenga zitatu ariko yisambanya muri douche agasiga umugore mu gitanda akaja muri douche no kuvuga yuko rero kenshi ivyo biba biterwa n'iki biba biterwa na kujya kuntu usanga umuntu yaramogoreye mu kwisambanya ari umusore maze rero muri ubwo ukagahavaro kakaba nk'akamenyero kuri we kuko utagiriwe ubuntu ngo ukorerwe deliverance canke rero ngo ushobore kuronka inyigisho zigutuma wumva ngo bivamwo kuko abantu benshi ntibazi ingaruka mbi zavyo hagi muti wa mbere w'aba bantu bagira ibi byo kwisambanya ni kumenya ingaruka mbi zavyo kuko zifise ingaruka mbi nyinshi cyane bishobora kuviramo n'ubugumba bikakuviramo mbere wanashaka nikijanye nuko ushobora guparangana mu mutwe kuko ari imitsi imwe imigendera turagurika imitsi insoza bwenge ishobora kugendera iraturagurika akaba n'imitsi yo ku gihimba kirondoka igenda yononekara kandi uko dutsi duto twononekara hariho utudaheza ngo dusubire kubaho tutungwa ubaho ucubaho gucyo nyene no kuvuga ko sino hava ngo ndazigaruke ko zose icari imwe mugabo ni kimwe tuzosubira tubatumire mudusigurire mu buryo bwimbitse ingaruka mbi zo kwikinisha cyangwa kwisambanya yego nuko rero no kuvuga yuko rero muri make ibyo byo
ivyo byo kwisambanya navyo biri mu bintu bishobora gutuma umugabo canke umugore uba mu cinyuma n'ubundi bwoko. Hanyuma rero hari n'abandi usanga bagenda baracokoza abandi bagore canke abakobwa canke bagacokoza abagabo babandi cyangwa ugasanga bagenda bacokoza abasore kandi basanzwe bubatse nubwo n'ubundi buryo. Imwe twaba turavuga byo mu matelefone, hari abandi usanga babayeho ugasanga abona ko umengo gucokoza umugore w'abandi cyangwa gucokoza umugabo w'abandi muri telefone ni ikintu gisanzwe cyangwa umusore cyangwa inkumi. Hanyuma no kuvuga ko ibi byose ni bimwe mu bwoko bushobora kuba bwotuma habaho ubu twavuga ati ni kwisambanya bya bintu byo kugenda murahoberana twariko turavuga mu mwanya uheze navyo nibindi kuko ijambo ry'Imana ryo riravuga ati uravye umugore wa mugenzi we akamwipfuza aba yamaze kumusambanya. Yesu niko yavuze. No kuvuga rero yuko no kwiyubara amaso nyene kuraba urumva ko ari ubundi bwoko bwo kurenga ibigo. Waravye gusa ugasanga sinzi ko murabona aho kuri kote baba bagonganye ugasanga abantu bako baragongana kubera iki kurabira muri retroviseur cyangwa ugasanga agonza abantu bari imbere yiwe kuko urabona ko mu gisagara aho mu kujabuka bavuga ati umushoferi arambona kumbe nawe ntamenye ko ariko yirabira umukobwa arenganye yamubonye mu maso agira arabe imbere nawe ingena ameze inyuma nako nubwo nabwo n'ubundi buryo yego muri rusange rero ni ivyo. Ego urakoze cyane, reka ucubwira ko utubwira isoko zo kurenga ibigo. Mutubwiye mbega kurenga ibigo biva kuki? Twavuze yuko ni ingwara nk'umuntu agwaye malaria abafise ibimenyetso abafise isoko no kuvuga abari umugera kanaka wamuteye. Mugabo natwe dukeneye tubwire isoko, nibaza ko atari bike mugabo kandi turizeye yuko muza kubisigura ku buryo abakunzi bacu umwe wese aza gutahura ikiwe. Murakoze cyane. No kuvuga ko ubwa mbere bwo hariho icyo no kwita akageso k'umuntu ashobora kuba yarakuranye ugasanga umuntu yarawihaye muri make niko nduvuga. Uno muntu ugasanga guhera mu bwana bwiwe yaramusambanye mu bujene bwiwe yaramusambanye n'igihe yari muri fiançailles nta kindi yabwira umukunzi wiwe ko ari gusambana kandi rero si yiwe yasambanya wenyene. Ejo canke hirya yejo uzohava usanga rero intandaro yabaye ingeso. Ico ni cyambere hama ikigira kabiri nico no kwita akageso k'umuryango canke rero ko bakunda kwita ngo ni karande. Hari imiryango bavuga ati umuryango n'wabasambanye uriya muryango n'wabasuma nuko rero benshi baca biyorohereza ngo yango nta gufatira muri rusange mugabo kenshi uza gusanga hariho akantu kagega kurikirana imiryango kubera ko na Bibiliya iravuga ibintu bijanye na karande byo gushika ku mageneration 3 niba tarane 3 no kuvuga yuko rero hari gihe usanga hariho basogokuruza babibayemwo na Bibiliya iratanga karorero genda urabe mu muryango kwa Dawidi ugenda urabe Amunoni soko kwa Dawidi ugenda uzunguruke mujya muryango wiwabo uza gusanga benshi bari barafashwe n'aka kantu kubusambanya kugeza kuri Salomo yagize abagore 1,000 baca byara umwana umwe urumva Salomo 1,000 gusa nuko we yavuze ati byose nasanze ari ubusa gusa burya muri bajya abagore bose ngo harimo umwe wenyene no muyoboka umwe arenga ko kwico igihumbi bose nta rumwe yamuyoboka yabo yagenda koza imiharo uvuye muri zanda yazawe handi hose yagenda mugumwe wenyene bamaze ati mbega uriwe neza ngamutaba 1,000 muga akaba afise umwe. Mu byumve neza akantu karakomeye mu bakunzi biganiro Hindura uhinduke wubake ujya bajya abantu wiruka inyuma bose uko bangana nibaza kutarashika ku 1,000 nka Salomo mugabo umenye yuko ujya wiwawe wisezerano niwe mugore azokuguma inyuma gushika mu busaza n'igihe uzoba uri ku musego. Hariho nabo usanga bitashoboka kubera ko bivanye n'ibihe. Hari abo usanga ugasanga aramufisa rumwe mugabo ugasanga rimwe na rimwe no nyamusegura uje ko mugabo kabura no kwatsa. Byose bibaho.